ndimba jewe no mu Burundi ntawo mbona twayihiganwa kama nawo ni kuvuga niyaza nanje nihabone kuza ngiya nanje hazoza ni majambo ariko ntawo ndabona mu Burundi no kuvuga ni wowe mwami wa dancehall nawo ndi kabisa abo navuga ivya Fizzo canke ivya Sat B kwera ese ndi Fizzo canke sindi Sat B baya bazi vyabaye ko barakina ariko Yes, reka nongere mbaha ikaze kuri Zara Magazine TV. Nk'ibisanzwe tuba tugenda duca hirya no hino tubashakira abantu bagiye batandukanye, abastar yabo bo mu Rwanda ndetse nabo hakurya y'amazi ndetse n'abandi bantu bagenda bakora ibintu bitangaje cyangwa bidasanzwe. Kora subscribe kugira ngo ibyo biganiro byose bitazajya bigucika, wibuke gukanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu gukurikirana ibiganiro byacu. Ndiremera Gaeta nk'ibisanzwe ni Zara Magazine. Ahangaha rero mbafitiye umuhanzi ntago yoroshye, akomoka mu gihugu cy'u Burundi, niwe tugiye kuganira, niwe tugiye kumenya byinshi kuri we, atwibwire mu mumenye amakuru wa mugabo. ni meza musaza Umeze ute? Amaheza kabisa. Yes. Ngira ngo wenda nk'umuhanzi ari uburyo abahanzi bivuga gihanzi. Never 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 kunshira sinibikunda muze 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 mwitonda nkuko nanje namane tunda kinda mwibwinda basaba mike abari ku rubuga ndabasaba like abandi bose ndabasaba amashimwe ize muze ndabasaba ma yes Bebe Life for life. Yes. Ngira ngo watangira wibwira nk'abantu batandukanye badukurikiye. Ndaramutsa abantu bose kwakwikirana kino page turiko ino TV turiko nuko mwavyumvise nitwa Bebe Life for life canke Bebe canke life uko ushaka ni gushaka kunyita ndi Murundi ndi artiste w'Uburundi nabankomoka muri Burunga News ni site web isanzwe ihagararira muziki wanje mu gihugu cy'u Burundi. Yes sir. Bebe Life uri mu Rwanda kuzihe mpamvu uri mu Rwanda muzihe gahunda? Bebe Life bwa mbere mu Rwanda ni muhira wabona ndakumvuga Kirundi nawe ndumva twumvikana urumva twese turi bamwe ama mu Rwanda mba ndi muri byinshi ndahatembera ntuko ari muhira ikindi ndakora ibikorwa byanje vya music ndiko ndashootinga ama video atandukanye ndiko ndakorana n'abaririmbyi batandukanye b'abanyarwanda ndiko ndategura ibiteramo bitandukanye ndi hano mu Rwanda nyene numva ndi mu bikorwa akazi kanje ka misi yose kawaida. Yes sir. Yes, Bebe Life uri umuhanzi ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, watubwira nyine byinshi ku muziki wawe kubara abanyarwanda bari gukurikirana ikiganiro cyawe ariko wenda batakuzi. Ese mu Burundi Bebe Life ni umuhanzi uri ku rwego, afite ibihe bihangano muri make? Bebe Life beshi baranzi nti Burundi umva iki gihugu sici wanje kumenyekana mu wundi sico kimana hano mu Rwanda ariko na hano baranzi yo batanze nitwa turi kumwe umva kubona turi kumwe nuko banzi amakora numva ndiko ntegura ibiteramo bikomakomeye ryari naragikoze igiteramo mu minsi yaheze hano mu Rwanda ariko abanyarwanda bavuze ati wapi ntabwo turashigwa dushaka utwongere ni kuvuga ngo haba hari akantu hari umuntu abanze ahantu canke amaze kumbona ahantu none haba hari izina nubwo ritari ragera kure ariko twifuza kugera kure turi kumwe namwe dufasha umuziki uzoshika kure cyane. Hama ni kuvuga yuko ku isata cy'u Burundi novuga baranzi nyine Bebe Life ama ndafite album y'indirimbo 12 ndafite video zishika kuri 5 n'izindi ziko zirasohoka sinkunda kuvuga ngo ufite indirimbo zingana ukunye kubera bivanye n'ibikorwa umuntu ariko arakora no munsi dushaka kuba turi kumwe iyi nkuru umuntu akazoyiraba heze ukwezi ugasanga ngeze kuri 200 umva mba ndiko ndakora sinovuga ngo ngeze ariko ndiko ndakora indirimbo zihagije no zikora igiteramo ndagikora ntuko nama nabikoze ibintu birahari kabisa. Yes sir. Bebe Life mu buzima bwawe busanzwe uri umusore uri umugabo bimeze bite? Bebe Life ntabwo ndi umusore. Ntabwo ndi umusore ndubatse. Ubwo n'abana bangahe? N'abana 3. Abana 3. Ndashaje. So nukuvuga nka gahunda muri muzika ufite muri iyi minsi haba no mu Rwanda cyase no mu Burundi ni
izihe nk'uko uri kubivuga hari indirimbo ziri muri studio uteganya gusohora bimeze bite? gahunda mbona yumva ko umunsi uhera bivanye n'ukuntu naje nka mu Rwanda, umva bivanye n'ukuntu abantu bagenda bagushima bakwitaho. Gahunda mbona ziba nyinshi aho sinzi, mbona mudashaka kundekura mbona mu Rwanda mwankunze kuko gahunda buri munsi ndumva amapere Bebe Life turagukeneye, Bebe Life dushaka dukorane, Bebe Life dushaka iki, ndabona ibintu bihari. Ni kuvuga music kabisa. Ubwa mbere ndashaka gushimira abanyarwanda uko nawe koranyakira abanyarwanda bose, Imana ibahezagiye cyane kubera bariko banye ku mutima w'urukundo kuri music yanje, nabyo ni ibintu biza bimfasha mu buzima bwanje. Asante. Ni ukuvuga ntabwo ari bwo bwa mbere ndakekuje mu Rwanda? Ntabwo ari bwa mbere mu Rwanda, narahabaye kera nanahakoreye, urumva ni muhira nabikubwiye kabisa. Ugereranya gute umuziki wo mu Rwanda n'umuziki wo mu Burundi? Kwicyo kintu mukunda kukibaza cyane. Umuziki urahari mu Burundi, umuziki urahari no mu Rwanda umuntu uhari. Bose mbona majambo make bose bariko barakora. Umuziki yajya kuvuga ngo naka ugeranya na naka, muziki mu Burundi no mu Rwanda. Umuziki ni ku muntu, ni ku artiste. Ndashobora kuba mfite ingufu ndiko ndakoresha, ugasanga ndiko ndarusha umunyarwanda canke ari umunyarwanda ariko arusha umurundi. Umva ingufu ni kuvuga ati ni artiste wese nukuntu ariko aratanga ibikorwa vyiwe imbere yaba mukurikirana. Yes. Yani kuvuga ni nk'abaye bahanzi bo mu Rwanda wenda bazwi muvugana se cyangwa wenda muteganya no gukorana? Abazwi ushase kuvuga abazwi baba star mu Rwanda bagizweho? Bazwi mu Rwanda, bazi mu Burundi? Bazwi mu Rwanda hose. Mu Rwanda kuva ndashyize ndumva batari bake, ba Marina, ba Bruce Melody, ba Jay Polly, ba mbona na bose mbona bariko barakora kabisa, ibintu byose bimeze neza. Hama kumbwira ngo turiko turakorana, muri abo mvuze ntiyabuzemo umwe canke babiri. Muri abo mvuze ntiyabuzemo umwe canke babiri, mugabo no hita ndabimenyesha umonye kuko ndabimenyesha ndabivuza ubu noca mvuga ati none ico mwakoranye n'ikihe, hari bikiri mu ma studio bikiko birakorwa, ama video akiko arafatwa, ariko nagubabwira mu misi mike atarenze ukwezi mukita gute? Mu kwezi atarenze ukwezi kumwe muzoba mwamenye umwe muri abo mvuze. Hama ndafise uwo hari umwana akiri muto muri music hano mu Rwanda, ntitwari tuzanye cyane ariko twarahuye, ambwira ibibazo vyiwe, ambwira aririmba music yiwe, numviza atarafise, ntabwo yavuga kora indirimbo, niko novuga, ntabwo wamuzi hano mu Rwanda, n'umwana w'umukobwa. Ndamutuba muri studio nto kumutesta, ariko sanga n'umuhanga. Icyo nasanze arusha abo mumva bari hit benshi, agenda barusha kuko numvise ibintu yakoze, ibintu by'amateka. Ubwo nyine naciye ndamwemera turakorana indirimbo imwe, twakoranye indirimbo imwe, audio yaraheze na video yarangiye, ikaba igiye no kuja hanze. Ndibaza abantu bashobora gutangwa kubona ntono munsi. Yitwa Melody Jazz, bamuzi ku makaroke cyane mu Rwanda. Ni umwana w'umugeme ashoboye cyane kabisa. Ni ukuvuga ndi kumva ufite ibikorwa byinshi muri muzika yawe hano mu Rwanda. Mu minsi ishize hari umuhanzi w'umurundi waje mu Rwanda bita Bebe. Avuga yuko mu Rwanda nta hip hop ihaba. Ndi kubyumva cyangwa we hari ukundi buntu? Umva Bebe arimba hip hop, je sindimba hip hop. Uririmbiye cyane? Je ndi muri dancehall, ntabwo ndimba hip hop. Mugihe nzoja muri hip hop kuko nkora umuziki ntawe nyimiye, ntawe untegeka ngo nkora iki na hip hop nayishobora, ariko wanashima ndibuka kera ko nigeze kwikora nkitangura music, ariko ubu sivyo ndimo. Ni kuvuga rero Bebe afise ivyo yavuze avanye n'umuziki uko nayo kwarakora, ariko je avyonze. Nk'umuhanzi of course w'umurundi uvuga iki ku mwuka mubi cyase ubwumvikane bukeya busiburi hagati ya Big Fizzo na Satbi muri iyi minsi? Ni showbiz cyangwa koko ni ibintu nyine batari kumva kimwe n'iki? Icyo no bivuga ko
abo navuga ibya Fizzo cyangwa ibya Sat-B kubera ese ndi Fizzo cyangwa sindi Sat-B baya bazi ibyabaye ko barakina ariko ndafite icyo nabivuga ko gatonya ni kuvuga ngo ababisa n'ababisangiye niko umugani wo kirundi babivuga ababisa n'abisangiye hama bose bashaka abakiliya iyo umwe yanze itomate yarya undi akanda itomate yarya ntareka kubwira ugira ngo ujya nyanda itomate mbi undi yanda itomate nziza ni kuvuga bose bafite icyo bapfa hama bose bashaka abakiliya nanje haza undi muri dance nuko style ndiko ndaririmba atanu umwe tushobora kuririmba ni kuvuga style ndirimba jewe no mu Burundi ntawo mbona twayihiganwa nawe ni kuvuga niyaza nanje nihabone kuza ngiya nanje hazoza ni majambo ariko ntawo ndabona mu Burundi no kuvuga ni wowe mwami wa dancehall na wundi kabisa ntawo ndabona hari tuzovyumva ivyo ariko ntawo ndabona gushika ntawo urabona bivuze ngo mu Burundi nta muntu muhanganye ntawo mbona tiko turahangana kuri style yanje ntawo kabisa okay sinzi wenda barundi barakurikira ikiganiro cyacu baratubwira koko nimba Bebe Life nta muntu bahanganye muri dancehall mu gihugu cy'u Burundi nawo kabisa babitubwire muri comment ubwo nawe uzagenda ukurikira ureba ariko se muri music yawe ni nk'izihe ntego ufite muri iyi myaka nk'itanu iri imbere cyangwa se n'ibiki uteganya gukora muri iyi myaka itanu iri imbere jambere bivaye n'ukuntu nagiye nkora music nazo ndayicangacanga hagati ya umuziki wanje ntacanga na business naza nkora kugira umuntu ashoboye kubaho cyangwa atunge umuryango ariko ubu byose nahise ndabihagarika nkora music ni kuvuga ubunye ndiko ngerageza gukora byabaye ngombwa ahantu Afrika yose ntashobora guhasikira nkora music nkorana n'abahanzi batandukanye kugira nzamure umuziki wanje nico kintu cambe novuga ati ngomba gukora ubu kuzamura umuziki yo biravuna urabizi biravuna ubu uri gukora witanga utari kuraganya ubanza kwandikisha izina hamamara kwandikisha izina ukabona kuganya amafaranga ntushobora kuganya amafaranga utarashora urumva ubu rero nico novuga yuko ndi mu bikorwa byinshi ndiko ndakora cyane uwo mwaka no gukora cyane kuri jewe kote zose zibaho kugira umuziki wanje ushobore gushika kure so ibikorwa byawe ufite hano mu Rwanda uteganya wenda ko bizabirangiye ryari ibikorwa mfite hano mu Rwanda nakubwiye yuko novuga yuko nahisigaje gukora indirimbo imwe na video iyo ni muri babaririmbyi batatu nakubwira nashose kuvugamo umwe izina nibaza birangiye ndashobora gusubira inyuma hama nategura ibindi byo gufata ayo bundi rwonde ko kuja handi ndategura kuja handi mu kindi gihugu gusubira gukoranaho ntaraba uko music yanje izamuka kurusha ibikorwa byane navuze yuko babisanga kuri Burunga News barandika www.burunganews.org cyangwa .com bashaka kubona ibikorwa byanje yaba kuri Facebook Instagram hama bakaja no kuri YouTube yanje bakandika Bebe Life cyangwa kuri Facebook yanje bakandika Bebe Life hose bagiyeho barabona ibikorwa byanje mba ndiko ndakora yes sir wenda mu ijambo rimwe wenda dusoza umuziki wa Bebe Life urashaka kubona ku ruhe rwego wenda ndashaka gushika kure ndashaka kumanika ubwa mbere idarapo ry'igihugu ryanje canyibaruse ico camvyaye ico canyigishije music gushika ubu nico kindeze nico kimana uburenganzira aho mba ndi hose ugasanga ndashaka gusohoka atakimfatira ndashaka kumanika idarapo ry'igihugu camvyaye mu mahanga umuziki wanje shaka gushika kure haba harimo ibintu byinshi kandi gushika kure nterekana igihugu naco kikagira amateka haho gushika kure ntaronka amafaranga kuko navyo bimpa amafaranga ntabwo ndabikora no kwiryohera ni ibintu bimpa amafaranga bikamfasha je n'umuryango wanje mbe bikazofasha n'abandi bana b'abarundi canke n'undi muririmbyi wese ashobora kubona ko ndiko ndakora nawe agafatiraho kugira ashobore kwishikanaho nzoba ngeze muri ico gihe wenda nk'umuryango wawe nk'umuntu ufite umuryango abana n'iki byose umuntu yavuga yuko umuziki ari ugutunze 100%. Mu misi yahera naracangacanga ariko ubu navuga ko umuziki ari untunze kuko niwe ndiko ndakora gusa byose narahagaritse ni music gusa ndesa mu bana bawe harimo wenda babugona bazagukurikiza ahubwo baranabitanguye kuko umwana wanje mukuru
bibaye ngo bitahindutse n'inyuma y'amezi 3 ashaka kuza ari muri studio yasohoye indirimbo ya mbere. Afite imyaka ingahe? Umwana akiri muto cyane. Ariko umuravye taraziwe azi kuvuga, azi gukina music, azi gukinisha gitari, azi gukinisha piano. Umva n'umuntu uvuga yuko afise don mu muziki, bakunda abantu banzi, bakunda kuraba amastati yanje, bakunda kumubona ariko acuraranga gitari, uvuga yakwikiranye umugabo wase. Okay. Yes sir. Wakoze cyane kutuganiriza. Murakoze namwe.